Turabaramukije amahoro y'Imana, ubwoko bw'Imana, turanezerejwe no kubana namwe muri kano kanya keza. Reka dusangire ano majambo y'Imana tubona muri Luka igice ca 5 duhere kuno murongo wa mbere. Luka igice ca 5 guhera ku murongo wa mbere haravuga hati: Yesu arobesha ifi nyinshi, nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana. Yarahagaze ku musenyi w'ikiyaga Genesareti, abona amato abiri aziritse ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemwo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gato. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga, abarira Simoni ati gira mwidamba muterere insenga zanyu murobe. Ahejeje kuvuga, abarira Simoni ati gira mwidamba muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura ati erega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye, ntaco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Simoni yaciye atangura kubwira Yesu ukuntu baraye bakesheje ijoro ryose baroba, ariko ata na kimwe barose. Yesu aramubwira yuko yaramubwiye ati terera urusenga rwawe hariya mw'idamba nyene rero hama murobe. Simoni aca atangura kwisigura aramubwira ati Yesu Kristo, twakesheje ijoro turoba nta n'urufi na rumwe turafata, ati ariko kubw'ijambo ryawe kuko uvuze wewe ndaterera urusenga. Yagize ukwizera mw'ako kanya aca aratera urusenga. Babigize baroba ifi nyinshi cane, insenga zabo zigomba gucika. Bakura abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza amato yompi agomba kudobera, buzuza amato yompi agomba kudobera. Ariko Simoni Petero abibonye, yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati va aho ndi mugenzi, kuko ndi umunyavyaha. Ku murongo w'umunani niho twatubwiye ati ariko Simoni Petero abibonye, yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati va aho ndi mugenzi, kuko ndi umunyavyaha. Yaciye yibona icari
abonye ibikwiriye gukorekeka mw'ako kanya nyene yaciye avuga ati ndabonye yuko turi kumwe n'Imana. Avuga ati va aho ndi mugenzi kuko ndi umunyavyaha, kuko atangaye n'abari kumwe nawe bose babonye ifi barovye, na Yakobo na Yohana na bene Zebedayo nabo baratangara, bari bafatanije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati ntaco utinya, uhereye none uzoroba abantu. Ntaco utinya, ibi nivyo ubonye, uhereye none uzoroba abantu. Bahejeje gushikana amato yabo ku nkombe, basiga vyose baramukurikira. Imana ishirwe hejuru cane. Ati bahejeje gushikana vyose ku nkombe, baciye basiga vyose baramukurikira. Nawe nahawe ino saha n'akano kanya kumva wokurikira uwo mwami w'abami, aho uri hose ivyo ugenda ucamwo wumve wobisiga, ivyo ugenda ukora ubisiga, ubihebe vyose ubone gukurikira umwami w'abami. Yaraye amajambo y'Imana dusomye hano mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka igice ca 5 duhereye ku murongo wa mbere, niwe ariko arabitubwira, utwereka ukuntu hakoretse igitangaza mu kiyaga. Bakesheje ijoro ryose baroba atana kimwe barose, ariko Yesu avuze ati ahashitse ibintu bigenda neza, ahashitse ibintu bica bihinduka. Yesu arobesha ifi nyinshi, nuko ishengero ririko riramubanda ryumva ijambo ry'Imana. Yari ahagaze ku musenyi w'ikiyaga c'Igenesareti, abona amato abiri aziritse ku nkombe y'ikiyaga, ariko abarovyi bari bayavuyemwo boza insenga. Atambukira mu bwato bumwe, bwari ubwa Simoni, aramusaba ngo abwigizeyo buve ku nkombe gatoya. Aricara yigisha ishengero ari mu bwato. Ahejeje kuvuga abarira Simoni ati gira mwidamba muterere insenga zanyu murobe. Simoni aramwishura aterega mwigisha, twakesheje ijoro ryose twatamye ntaco twafashe, ariko kubw'ijambo ryawe ndaterera insenga. Babigize baroba ifi nyinshi cane, insenga zabo zigomba gucika. Bakura abagenzi babo bari mu bundi bwato ngo baze babafashe. Baraza buzuza amato yompi agomba kudobera, ariko Simoni Petero abibonye yikubita imbere y'amavi ya Yesu ati va aho ndi mugenzi, kuko ni umunyavyaha. Kuko atangaye n'abari kumwe nawe
hose babonye ifi barovye, na Yakobo na Yohana na bene Zebedayo nabo baratangara, bari bafatanije na Simoni. Yesu abwira Simoni ati, ntaco utinya, uhereye none uzoroba abantu. Bahejeje gushikana amato yabo ku nkombe, basiga vyose baramukurikira. Imana ishirwe hejuru cane. N'aya majambo meza cane, amajambo y'indemeshanyo, amajambo adusunikira gukurikira Yesu. Ivyo urimwo vyose, Yesu ahashitse biragenda neza, bariwe umwambaza, umuhamagare nawe agira ico akoze mu buzima bwawe. Ni Imana ishoboye vyose, ni Imana yishurira ku gihe, ni Imana ihambaye, ni Imana ishoboye vyose. Inshumbushanyo z'ivyaretswe, aha naho ni muri Mariko igice c'icumi duhereye ku murongo wa 28 atubwira ati inshumbushanyo z'ivyaretswe. Maze Petero atangura kumubwira ati, raba twebwe twaretse vyose turagukurikira. Yesu arababwira ati, ndababwire ukuri, ntawaretse inzu canke bene nyina canke bashiki biwe canke nyina canke se canke abana canke itongo ku bwanje no kubw'ubutumwa bwiza atazobishumbushwa 100 muri iki gihe ca none. Amazu na bene nyina na bashiki biwe na ba nyina n'abana n'itongo bisukiranijwe no guhamwa, kandi mu gihe kizoza azohabwa ubugingo budashira. Ariko benshi b'imbere bazoba ab'inyuma, kandi ab'inyuma bazoba ab'imbere. Imana ishirwe hejuru. Hari ivyo waretse ku bwa Yesu Kristo, hari ivyo wahevye, kandi hari ibisabwa guheba. Ariko ijambo ritubwira ati, ntawahevye ivyo vyose ku bwa Yesu Kristo canke kubw'ijambo ryiwe atazobishumbushwa umurengera. Kandi mw'iki gihe nyene no mu gihe kizoza hose ingero zirahari. Ndakwifurije kugira ico uhevye ku bwa Yesu Kristo, kandi gutera intambwe mu kubaha Imana. Imana yo mw'ijuru ishirize kukuzigama, Imana yo mw'ijuru ishirize kubana nawe muri vyose. Waronka umwanya, twari dushimye kubana namwe. Reka Imana ishirize kubahezagira, Imana ishirize kubana namwe. Icubahiro cose kirushirize guhabwa Imana ubugira kandi. Aho uri wumve wohitamwo gukurikira Yesu. Wumve niba warabihisemo naho umenye yuko impembo ihari. Ntawahevye ivyo vyose ku bwa Yesu Kristo atazobishumbushwa umurengera. Kandi aho Yesu ashitse ibintu birahinduka. Nawe umuhamagare mu vyawe, umuhamagara aho uri kugira ngo abone kukubera inyishu muri vyose. Ni Imana ishoboye vyose, ni Imana ihindura ibihe, ni Imana ariyo nyishu y'ubuzima bwacu, ni Imana ishoboye vyose kubishira ku rutonde rwiza. Reka icubahiro cose kirushirize kuba ic'Imana. Aho uri hose wumve ata wundi wokwizera atari Imana ikuzigama ku musi ku musi.
Imana ikugaburira, Imana ikuzigama, Imana ikwitayeho, reka